Minisitiri w'intebe wa Tunisia Youssef Kahede aziyamamariza kuba perezida mu matora ataha nk'uko byatangajwe n'ishyaka riri ku butegetsi. Muri Liberia abigaragambya biyama ruswa n'imicungire mibi y'umutungo w'igihugu ku butegetsi bwa perezida George Weah basakiranye na polisi mu murwa mukuru Monrovia. Muri Sudani abarimu, abanyeshuri n'ababyeyi biruhukije nyuma y'ifungwa ry'amashuri ryabanjirijwe n'iyicwa ry'abanyeshuri 4 baguye mu myigaragambyo. Uwungirije umuyobozi mukuru w'ishami rya ONU ryita ku buzima OMS yasabye abaturage b'umujyi wa Goma guhagurukira kurwanya icyorezo cya Ebola mu burasirazuba bw'igihugu. Naho impunzi z'abarundi ziba mu Rwanda zigerageza kumva ikibazo cy'amakimbirane yabo bakoresheje ubugeni n'ubukorikori.